Pisco Entertainment and Media turabaramukije. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru yuzuye y'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Turaza kumenya aho yavukiye, umwaka yavukiye ko, amashure yize, imigambwe yaciyemwo, ingene yinjiye muri politike, ibikorwa yakoze imbere yo kuba perezida, hamwe n'ukuntu yashitse ku butegetsi akaba umukuru w'igihugu. Nimugume mudukurikira kugeza ku mpera kugira ntihagire ikibacika, kandi mwibuke gukanda subscribe, mukande no kuri iyi video kugira ngo mudushigikire. Psikologe niwe mugiye kubana muri kino kiganiro, niwe yabateguriye kino kiganiro, akaba ari nawe agomba akibashikirize. Reka tumire amate gatoya, turaje tuce tuza tubabwire ubuzima bwa Cyril Ramaphosa, perezida w'igihugu ca Afrika y'Epfo, kuva mu buto bwiwe kugeza uyu munsi. Narimejeje kubivuga, uyu munsi dufise ikiganiro kivuga ku buzima n'amateka vy'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo ariwe Cyril Ramaphosa. Matamela Cyril Ramaphosa yavutse ku igenekerezo rya 17 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 952 mu gisagara ca Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Yakuriye mu karere ka Soweto, ahantu hazwi cyane mu rugamba rwo kugwanya intwaro y'ivangura apartheid. Yatanguriye amashure yiwe ahitwa Tirdi Primary School, hanyuma abandaniriza muri Mpapuri High School, aho yarangije amashure yisumbuye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 971. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 yinjiye muri University of North kwiga amategeko law. Kubera ibikorwa vya politike ntiyashoboye kurangiza amashure yiwe, aho aca abandanya yiga biciye muri University of South Africa UNISA, aronka impamyabumenyi mu vy'amategeko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 981. Kwinjira muri politike kwa perezida w'igihugu ca Afrika y'Epfo, yinjiye muri politike akiri umunyeshure. Ramaphosa yinjiye mu mashirahamwe y'abanyeshure arimwo South African Students Organization SASO hamwe na Black People Convention BPC. Ivyo vyatumye afungwa inshuro zibiri n'intwaro ya apartheid mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 974 no mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 976 kubera uruhara agwiwe mu myiyerekano yo kugwanya akarenganyo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 982 yabaye umugumyamabanga mukuru wa mbere w'ishiramwe ry'abakozi mu birombe ryitwa National Union of Mine Worker NUM.
yamenyekanye nk'umugwanyi akomeye aharanira uburenganzira bw'abakozi. Aho ngaho muca mwibaza muti mbega yoba yaraciye mu migambwe itandukanye, muti turashaka kumenya imigambwe yaciyemwo. Cyril Ramaphosa yatanguye ibikorwa vya politike muri SASO na BPC akiri umunyeshure. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 amaze kwemererwa gukora politike mu mwidegemvyo, yatorewe kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe African National Congress ANC. Uwo ni wo mugambwe arimwo gushika nuno musi. Aho ngaho kandi muca mwibaza muti ivyo yakoze imbere yo kuba perezida byoba byabaye ibiki? Ramaphosa yabaye umwe mu bantu bakomeye baganiriye kwihagarikwa rya apartheid no kwimika demokrasi muri Afrika y'Epfo. Yabaye umwe mu bayoboye ibiganiro vyatumye igihugu gishika mu matora ya mbere ya demokrasi yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994. Inyuma yaho yabaye umukuru w'inteko yandika ibwirizwa shingiro rishasha rya Afrika y'Epfo. Mu nyuma yavuye muri politike igihe gito aja mu bucuruzi, ashinga ishirahamwe Shanduka Group rimugira umwe mu banyafrika babahigwe bazwi cyane. Yashinze kandi Cyril Ramaphosa Foundation ifasha mu burezi no guteza imbere ugwaruka n'ubudandaji buto. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 yagarutse mu buyobozi bw'umugambwe ANC, atorerwa kuba icegera c'umukuru w'umugambwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 yabaye icegera ca perezida wa Afrika y'Epfo. Aho ngaho muca mwibaza muti mbega yabaye perezida ryari? Yabaye perezida abigenze gute? Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2017 yatoye kuba umukuru w'umugambwe ANC. Hanyuma kwigenekerezo rya 15 Ruhuhuma mu mwaka w'ibihumbi 2018 atogwa n'inama nshingamateka kuba perezida wa Afrika y'Epfo asubirira Jacob Zuma. Kuva ico gihe niwe akiyobora igihugu, yibanda kugwanya ibiturire, guteza imbere ubutunzi no kurondera isubizo ku bibazo by'ubushomeri n'ubusabane. Ngayo muri make amateka ya Perezida Cyril Ramaphosa, umwe mu banyepolitike bagize uruhara runini mu guhindura amateka ya Afrika y'Epfo. Nimba mwakunze iki kiganiro, mukande like, subscribe kandi musangize abandi kugira natwe tubandanye tubazanira ibiganiro vyigisha kandi vyubaka. Murakoze cyane, dusubire kubonana mu kindi kiganiro. Psikologe niwe yari yabateguriye kino kiganiro, akaba ari nawe anakibashikirije. Imana ihezagire mwebwe mwese mumaze kugira subscribe. Ihezagire uwo ari we wese ashoboye kubona kino kiganiro. Merci beaucoup.